kubera ibi nitwigeze tubibona mu muziki imyaka iheze, nitwigeze tubona abakuru b'igihugu bashigikira umuziki w'u Burundi. Rero ko bibaye kuri mutama wacu ni ibyishimo bidasanzwe kuri we. Imana imuje imbere, abandanya dushigikira, amenye amarira yacu, amenye ko natwe dufite ikintu kinini cyane dutegerezwa guterera muri uno muziki. Nkame uronka amahirwe ugahura na nyene icyubahiro umukuru wacu cyiza cy'u Burundi akaguha ayo mahirwe yo kuyaga nawe, ni giki wumva wo musaba Bidon? Ikintu kubwanje nshobora kumusaba ego zosabira abaririmbyi bose sije nyene ndagomba yama evenement yiwe arategura ama anniversaire ama party kugenda haruguru Gitega hone hose abe atwara abaririmbyi batanu canke 10 aronse nimba bishobozi urahari ashobora gutora nka 20 artistes 30 15 tout ça tukajana nayo tukakubwa kuntu yaje kudushigikira nato dukeneye kumushigikira, dukeneye kubwira abafanzi bacu bamukunde kandi babandanye kandi jewe urumva bataranaiza kuvuga, urumva gasore ni kizwa kirimo abantu bene ati reka ndimwo shiramwo umutwe ziri kindi kintu ntiwarinze kuyumvira ngo urabona akikwandikira ugira kakaruka brandi none musanzwe kizwa giteguye gute bakivuga gusa urabona abaririmbye shiramwo nabyo kurinda ngo baragusohoka ngahe ubone ngo inoti kwimeze gute gusa nuko nakunda performinga hama umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arashika ifoko bamwakira cyimva kuri stage kabisa, ariko bariko barampropose kugira ngo nsubire kugaruka kuririmba après nababwiye je naheje akazi Mungu watuwakili na arena. Wow. For sure. Nicho kisigaye tu. Yes, icho kintu benshi baguma bagisaba. Jesse no saba arena kwanza. Hapo no saba tunganye kwanza ndio tumaturongiro arena. So bari bikiga MB data. Ibyo nibanga ry'umutima n'abateka. Abafana Yes, wakuzi bo Mutanganirwa TV mumeze fresh, murabona neza na neza ko twamaze kwishigira muri cya kibanza cyiteka aho abaririmbyi benshi muri rusangi bose bakoraniye hano, aho na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza Evariste Ndayishimiye nawe nyene ari hano muri kino kibanza cya ETS aho yaje muri festival umutwenzi festival. I festival irakomeye, festival yashoboye gukoranya Black G, festival yashoboye gukoranya B-Face, festival yashoboye kumuzana D1, festival yashoboye kuzana ikintu kirakomeye cyane. My brother umeze neza Ego Jenny bon cyane. Ego alhamdulillah. Black G yo ndakubonye mbona iterambere ry'umuziki ridasanzwe, aho mwakuye umuziki ku ruhande rumwe mubuzana ku rundi ruhande. Kino kintu kikubwiye iki nk'umuririmbyi rurangiranwa, nk'umuririmbyi yakoze amateka adasanzwe gushika n'ubu izina Black G nta numwe atarize mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi? Okay, je ntabwo nza kuvuga ibintu byinshi, gusa ikintu kimwe bavuga arabandi bawugejeje ahantu natwe twawugeza ahandi gushika no munsi ari abandi bawu turi kumwe tugipambana. Gusa festival umutwenzi nibaza ko umutwenzi urasi cyo bisigura umutwenzi. Of course ini like opening ni ari ukuntu umukombozi akabyita nka yaratubwiye ngo ni kosa ni ibavuga gute Zambia urasema gaje icyaha ni icyaha sinzi kuri ni icyaha kuda participa cyane sivyo yavuze. Yani yashatse gusigura yuko yadukoreye icyaha twebwe abaririmbyi kuja gupresenter iki gikorwa imbere y'umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe hama kigapasa, but kuri twebwe ntabwo ari icyaha, ni vyiza two turakora, ni ikintu cyiza kuri twebwe, kuri future y'umuziki ndundi tu just of course. Black G ufise imyaka myinshi cyane muri kano gakino, umaze gukora amateka menshi cyane nkuko nabivuze,
iki kintu kije kukwigisha iki? ni mvuge ko ari umuziki ugiye kuba umunini kandi umuziki w'undundi, umuziki w'Uburundi tugiye kuboneka abana mu bihugu bitandukanye byinshi cyane, kuko icyo mbona ari ama media menshi yo hanze, urumva, kandi biraza gupasa mu ma media stadio. Ni ikintu cha promotion, ni nka promotion twaronse tujiste novuga, kandi ni igikorwa kizokwama kiba shakane. Performance yawe twayibonye, wabonye yakigwa gute y'abafana, inyota bari bagufitiye? Est-ce que Black G warubafitiye ideni? Black ndacabafitiye ideni gushika ejo ego, kuko nabonye ko bari bamisinze byatari gusa, nuko nako ndaperforminga hama mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arashika ifoko bamwakira cyimva kuri stage kabisa, ariko bariko baramproposa kugira ngo nsubire kugaruka kuririmba après. Nababwiye je naheje akazi nakosa kabisa. Black, tugiye kurangiza umwaka kugira nanje ndangize kano kanya wampaye kugira tuyage bino. Tugiye kurangiza umwaka wa 2026. Ibikorwa vya Black G bimeze gute? Kumengo Black G hirya no hino bavuga yuko uyo ngo yari umu legend, gwivyiwe twabikunda kera, ubu nta bikorwa vyiwe vyatari ngo twovuga yuko ngo aradutera kuko yarapoesheje. Black, wowe babwira gute umwaka uri kurarangira my brother? None gupoa bisigura ko atatala mfise taluri nayo, ariko ni umuziki warawuhevye Black. Sindawuheba gusa ndafise ibintu byinshi cyane ndimwo kandi byiza kurusha umuziki tous d'abord. Birusha umuziki kuko ni vie yanje na famille yanje, hama ibindi umuziki ni accessoire kuri jewe ndabivuga. Ni job murindika, hama ni accessoire murindika, parce que mfise byinshi nkora, simbasha kubivuga ngaha gusa. Icyo nzi ndakunda umuziki urankunda, niyo mpamvu wabonaga abafanzi ukuntu banyakiriye, kandi mu ndirimbo zibiri gusa kandi sinigeze ndazimara. Perezida cyarashika, niyo mpamvu bace bamproposa kugira nsubireyo ego, c'est-à-dire bace babona vibe, babonye vibe nari mfise n'abafanzi nonga kuri backstage, abantu bariko baravibinga African melody. My brother, nabwo gusa abantu bazi ko Black G yaragaritse umuziki. Oya, sindawuhagarika, ndafise ibintu byinshi cyane ndiko ndakora, soon vuba cyane tatupiga mabiti. Ariko kubana n'umugore burya sivyo vyatumye Black umuziki je nasanze napoesheje avant yuko ngira mariage kabisa. Ndabatera kamwe gusa hama umunsi nzogaruka, of course bazoca babona ikintu citwa EP. Yo munsi wazoca bavuga umutipe yagarutse rero, ubu ni automatique. Asante sana. Bless up my brother. Tunakusubiri tena. Okay. Pamoja sana. Yes, bakunze Umutsananirwa TV, nkuko nabibabwiye muri kino kibanza hari abaririmbyi benshi batandukanye. Hari abaririmbyi baje gushigikira kino gikorwa aho neza na neza mu gihe bagitangura kugeza n'ubu aho twamaze kwishikira mu kibanza muriko murababona. Ariko turi kumwe ni hitmaker wacu w'indirimbo iriko irabica bigacika ikirore, aho ahantu hose uri kuraca nta yindi ndirimbo ikiravuzwa atari ikirore muri kano kanya. Turi kumwe na Bad Boy Killer. My brother, umezini cyane bro, uraberewe my brother sana kwa style yako ya leo. Sanzwe tu nyene ni festival no kwirekura no double ni gihe kinini cyane utagaragara ku mbuga, utaboneka kuri izi media ziwacu, ariko uyu munsi ni niba kweri dasanzwe uherutse gusohora indirimbo twovuga yuko iyo ndirimbo iriko irakora amateka, indirimbo twovuga yuko umuntu wese yayakiriye yaragize ivya commentaire nyinshi ugerageje kuziraba, ni commentaire zashitse kunyota abafana bawe ndetse n'abenshi bakunda umuziki ndundi. Dabo, tubwire kino gikorwa cha festival muri rusangi wewe wacakiriye gute, ubona biriko biragenda gute kugeza kuri uno mwanya? Ya, ni gikorwa ciza cyane, gihuza abaririmbyi twese muri rusangi. Nanje ndishimye guhura n'abagenzi banje dusangiye umwuga, guhura n'abamenyesha amakuru nkamwe. Ni vyishimo bidasanzwe. Uno musi ndawufata nk'umunsi mukuru w'umuziki ndundi. Uno musi numva umenga twavuse irya kabiri, rero du profite amahigwe
duprofite iriba kwenye n'icyubahiro yatugiriye kubera ibi ntitwigeze tubibona mu muziki imyaka iheze, ntitwigeze tubona abakuru b'igihugu bashyigikira umuziki w'u Burundi. Rero ko bibaye kuri mutama wacu ni ibyishimo bidasanzwe kuri we. Imana imujye imbere, abandanya dushigikira, amenye amarira yacu, amenye ko natwe dufite ikintu kinini cyane dutegerezwa guterera muri uno muziki. Nuko ndavyumva, murakoze cyane. Yes kabisa, ariko uvuze yuko muri iyo myaka iheze ntabyo twigeze tubona. Mbe wibaza ikibazo cyari kiri he Gadabo kugira bino bintu nitubibone nk'ibi? Ikibazo nibaza ko abantu ntibari bwamenye impact y'umuririmbyi kuri societe. Abantu ntibari bwamenye ubushobozi bw'umuririmbyi mu guterera mu iterambere ry'igihugu canke mu kugarukana amahoro canke guteramisha bene gihugu. Rero ubunye bariko barabona icyo tumaze n'icyo dushoboye guterera mu kubaka kino gihugu. Nibaza ko ivyiza biri imbere, mutama wacu dufitiye byinshi kabisa. Ariko ariho abantu bakunze kuvuga yuko abaririmbyi ngo nta rukundo ruhari hagati yanyu, ariko uyu munsi tuko tubona mwicaranye hamwe muriko murasangira mugatera blagues nizi. Uru rukundo ruriho canke kujya abantu bakomanta yuko aba artiste atarukundo mufitani hagati yanyu, bimeze gute nka Double J? Uru rukundo ruri deep kabisa, sinzi kubibona. Ego urabona ko twese twahuye kandi twishimanye, nta n'umwe yakumiriye uwundi. Ibintu bimeze neza, tubikomeze kandi tuzogira aho bidushikanye. Murakoze cyane kabisa. Asante sana my brother, bless up. Okay, microphone ndikumwe na Gasogi Babala. Yes. MZ ni iteka ridasanzwe gusubira guhura nawe muri kino kibanza gikomeye cyakoranije abaririmbyi batandukanye n'abakomedian batandukanye n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza nyine icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni ikintu gikomeye cyane my brother. Festival Umutwenzi ku ruhande rwawe wayakiriye gute, uyibona gute muri rusange? Nayakiriye nka reconciliation ku artiste bose b'abarundi, kuko twabiruka kera cyane yacigiye kubona ikintu nk'iki. Abartiste bavuye mu mihingo itandukanye, abaririmbyi, abakomedian, abakora utugenekerezo dutandukanye bahurira mu giteramo kimwe kikanashigikirwa na nyiricyo mu gihugu cyacu Burundi. Urumva nk'iki nibitangaza nabonye je ku bwanje. Yego bakiza kukubwira kuguteguza hari igikorwa kiriko kirategura cha Festival Umutwenzi, we wacakiriye? Jewe urumva bataranaheza kuvuga, urumva Gasore ni kizwa kirimo abantu bati reka ndimwo shiramwo Umutwenzi ni kintu kintu ntiwarinze kuyumvira ngo urabona bakikwandikira ugira kakaruka brand. None musanzwe kizwa giteguye gute? Bakivuga gusa urabona abaririmbyi shiramwo nabyo kurinda ngo barakuzoga ngahe none ngo inoti kwimeze gute? No. Iki kintu kikwigishije ki my brother? Kingishije yuko kuba hamwe, kuba solidaire arico kintu giteza imbere y'u Burundi, ariyo industry y'u Burundi, mbese kikarateza imbere urwaruka rw'u Burundi. Voilà, merci. Witeguye gute kuryohera abafana bari ngaho sange baje je nizeye ko tuzakwa turi kumwe kuri stage? Ego ni bitu unajua mantre ni bitu urabizi kuri stage niko nazanya kanzu yanje. Allo dada. Yes, bakunze Mutananirwa TV turi kumwe na Wiz Designer, umwe mu bandisi bakomeye ufise hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, umwe mu baririmbyi akarakora amateka adasanzwe, umwe mu baririmbyi afise ibikorwa agira dutemo arifuza ukuntu byinshi nabyasabwa kugaragaza, ariko reka tubikire umwanya. Nubwo umeze neza, umeze fresh, ndashima kabisa. Uyu munsi turahuye, tuye mu kibanza twavuga yuko ndiko ndahura n'abaririmbyi benshi batandukanye kandi bakomeye nuko nahuye nawe muri kino kibanza Umutwenzi Festival. Kino kintu kikubwiye iki muri rusange ga Wiz Design? Cyo novuga ni cyumviro cyiza. Ikindi nacyo twarashimye kubona turi mu rutonde rw'abazo performinga, guhura n'abafana ibihumbi ku munsi nk'uyu, turi abastar barenga 10 na 30 na, urumva ko ari ikintu cyiza cyane. So icyo nababwira nuko
we happy for sure. Yeah, we happy. Guhura n'abaririmbyi nk'uku mutakunze guhura cyane. Yeah. Kikwereka iki ga Wiz Design? Ni urukundo kandi birerekana ingufu y'umuziki wacu, bikerekana ingufu ya gouvernement kubona ko yadusapotinga. Ni ibintu byiza cyane turashobora kubishima kabisa. Ni ikintu novuga kuri sinzi ngene no gisobanura ariko ni ikintu kiri for sure high for sure. Yeah. Kabisa nkamwe woronka amahirwe yo guhurana nyene n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ni giki wo musaba muri rusange nko mu artist asanzwe azwi hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi? Icyo namusaba nuko kino kintu azokitugumirize imyaka yose buri mwaka zo turahura n'abafana bacu gutyo kuko hano ni kuri ETS Kamenge, ni kibanza kinini, duhura n'abafana benshi cyane batandukanye mu mwanya muto, so ni ikintu cyiza kabisa ahubwo batubakire na arena. Wow. For sure, ni kigaye tu. Yes, icyo kintu benshi baguma bagisaba. Nabira bintu mengo vyari no kubera muri kabisa kibanza cya arena nyene twubaka kabisa kuko uravye image iki tukwiri arena fwe kabisa. Wiz Designer, kugira turangize abafana bawe bakwitegurire gute mu gihe umwaka tutarawurangiza? Uyu mwaka urazi ko ufite indirimbo Inside yaheruka gusohora mu kwezi kwa mbere gushika munsi still hitting, so ndabashimire cyane. Mbizeze yuko this summer ye kubatamo indi banga ya danje kabisa. Bipange tukikani location izatari banga ya danje wari nganze kwa wapi kabisa? Nari Tanzania kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi kwa gatanu. Ari akazi nako ndakora ari hano kwiga. Yeah, of course mugabo akazi mfise ni kenshi kabisa, bazoryoherwa sana kabisa. Asante sana. Bless up my brother. Asante sana. Yes sir. Tell me the pen, you never take it, you ever take it, Tubakuzi Umutananirwa TV, nagerageje kubabwira yuko muri kino kibanza ni kibanza kidasanzwe, ikibanza bashoboye kwegeranya abaririmbyi bakomakomeye, abaririmbyi bakoze amateka, abaririmbyi uvuze amazina yabo ucubona neza na neza ibikorwa bagiye barakora mu gihugu. Ndi kumwe na Bidondo, umwe mu baririmbyi wo mu legends, umwe mu baririmbyi novuga byinshi ariko reka kwanza tubaramutse abakunzi b'Umutananirwa TV. Bidondo, abakunzi b'Umutananirwa TV nababwire yambo muriwe mumeze neza rapatata. Bidondo, kenshi iyo bagukoresheje ikiganiro ukora ikiganiro uri wenyene, ariko uyu munsi muri kano kanya wemeye kwegerana hamwe na Bidondine ariwe mugore wawe. Ikintu nkeneye kumenya bimeze gute uku kuntu washimye yuko kwegerana na Bidondine mu kiganiro kimwe? Ya en fait namushize mu management asigare manager wa Bi donc ni umuntu wakurikiriye mama vitu birenda kuwa moto. Banasema kidole kimoja kivunji chawa. Yes. Kenshi kuva kera arasapotinga mu bintu byinshi, benshi twaratanguye muziki barawuhevye, ariko ko jewe mfise umuntu mbavu ya pembeni irasapotinga kambia fangu vuto nyimbo, donc nico gituma namushize mu management kugira ngo asugume naye moto kabisa. Bidondo, abaririmbyi benshi ugerageje kubiraba bafise aba manager babadame babo, washimye iki cyotuma yuko ariwe Bidondine yo kubera manager w'ibikorwa vyabo? Je nashimye cyane bo kera narabipinze namupinze ariko ubu biriko biraza kubera nabone kwa kuntu sije wa mbere Loliane niyo manager, ego Big Fizzo Edit niyo manager. Nanje ndabona urabona muziki umuntu afise ibintu byinshi, ari genda gusora clip abi utamushize mu yo circuit acumvira nabi mucamutangurana ma distraction si byiza, donc kujibiana mba ariko abikibishi ndani anabizoea. C'est très simple gusora clip n'undi mukogwa gutamba n'undi mukogwa, donc anabishi ndani ni vizuri
kama ukipata opportunité umugore wawe uramwereka kuntu akazi kagenda ejo ejo arashobora ijya YouTube yanje ishobora gutunga bana italea watoto ataka masiko kabisa, ndio maana anabikontrola akabifasha agafasha gupartage amalinki ni vyiza cyane kabisa. Icyatumye muri ico gihe cyose utigeze wiyumvira kumushira impande yawe cyari giki? Bo cyari cyumviro cyo kumvikana muhira ari genda ashobora kuronga amahera ngaronga 2 million ngayitwara mu muziki 2 million cyangwa 3 million ariko umuntu warose 2 million 3 million akagenda gusohora clip umugore abona ushize 5 million 2 million 3 million cyo aya mahera uri koratono ariko kwa kuna amaze kubimenyerera kwa kuna amaze kubyumva nawe nyende ufise 2 million akubwira oya ayo 2 million ni make shiramo ukundi 1 million kugira ngo usore ikintu kiza kabisa ya abimenyereye ko YouTube rariha Facebook donc niko nalima bako siku tutavuna ama watoto watavuna kabisa. Ariko nibuke ko warigeze kuvuga yuko ibintu by'imiziki ubihevye ugiye mu byo kudandaza, none Bidondo icyatumye wumva ko ubu rero haguruka ndetse ukanashinga madame wawe akaba ari we managere no ko wabonye yuko abaririmbyi muri kino gihe basigaye baronka nkeka amafaranga menshi? Bo mu muziki harimo amafaranga kandi madame wanje yambye Sheruf Setala hawezi kuweva kipaji chako kabisa, urazi gutamba, urazi kuririmba, urazi gukina comedy kabisa, bandanya urashobora gukora akazi kawe samedi dimanche urosekanya ukangira ama repetition wawe na kibazo. Bidondin ari we manager wa Bidondo kaba kandi uri n'umufasha wiwe. Tuwasanze hano muri kino kibanza cha ETS aho hateguwe festival idasanzwe, festival yiswe festival umutwenzi. Dukeneye kumenya artiste wawe ariwe kandi umugabo wawe, kino gikorwa mwacakiriye gute muri rusangi nka manager wiwe? Mu bisanzwe navyishimiye cyane kubera ngira urabona uno munsi ni umunsi udasanzwe, twahuye n'abaririmbyi twahora tubona benshi, turanabona na president kuko hari abantu tubayenga tutanamubona. Ivyo ni ibintu byadutunguye cyane, twatumye tuvyishimira. Nabonye ikintu gitandukanye n'ikindi kuva aho Bidondo yakoreye ama concert ama festival tumaze kujamwo, ariko uno munsi hari ikintu gisumba ikindi twabonye. Ni giki mwabonye gishimishije cyane kugeza yaho mwemeye namwe kuza guseruka muri ino festival umutwenzi? Nashimishijwe n'ukuntu organisation yabo bari organize ibintu byabo bimeze neza, nta muririmbyi ndibaza yo kwidoga, ibyasabwe byarakurikiranywe, abantu bose babaririmbyi ndibaza nta muntu muri rusange yo kwidoga. Niyo mpamvu ratunguwe na ino festival kabisa. Umuririmbyi wawe akaba kandi n'umugabo wawe uriko urakora iki kugira ejo canke hirya hejo tumubone kandi Bidondo nka Bidondo wa kera canke arushirizaho uko twari tumuzi, tumubone kandi mu yindi shusho shasha idasanzwe? Je mu bisanzwe byo nshaka sivyo we ashaka. Oya byo nshaka we sivyo ashaka, rero byo we ushaka sivyo ashaka kuko urumva uyu ni muri legend arafise ibintu byinshi yaciyemwo byagiye biramuca intege, fise akazi gakomeye ko kumwereka yuko kuko unabiravye Bidondo ntitunangana. Rero ari generation ziba zihari nizo yaciyemwo we waguma abona kuko uribuka umuziki wa kera nta nyungu warurimo. Ubu ndiko ndamutahuza ko umuziki wunguka kandi nawe nyara aravyibonera. Umva rero kugira ndamushikane kuri za ndoto yigeze kwiyumvira bisaba ingufu ikomeye cyane. Mugabo je ndamusezeranyije kandi naramubwiye yuko tuzogerageza moto sana katawaka vumbi paka kereweke dushike kuri za ndoto yigeze, kuko asa n'umuntu yacitse ingufu kubera abarigend benshi kandi siwe gusa turavyo batanguranye umuziki nta muntu numwe akiririmba, bose bararusha. Hari generation jasha none turabesha atubavuze ngaha n'ibindi bintu nta numwe akiririmba. Rero niyo mpamvu ndiko ndashaka gushiramo ingufu nyinshi. Ubu tuko turaprepare ikintu citwa epi izanamwa n'ama video menshi aryoshe umundi bwoko nyene buteye ubwoko. Bidondo giye kudutamwa ipi yaga wewe umesha mwamwe mworonka ibakwe mugahurana nyene icyubahiro umukuru wacu ciza cy'u Burundi, nibiki bintu mwumva ko mwomusaba Bidondo?
nkamwe woronka amahirwe ugahura na nyene icyubahiro umukuru wacu ciza cy'u Burundi akaguha ayo mahirwe yo kuyaga nawe ni giki wumva wo musaba Bidon? Ikintu kubwanje nshobora kumusaba ego zosabira abaririmbyi bose sije nyene ndagomba yama evenema yiwe arategura ama anniversaire ama party kugenda haruguru Igitega hone hose abe atwara abaririmbyi batanu canke 10 aronse nimba ubushobozi urahari ashobora gutwara nka 20 artistes 30 15 tout ça tukajana nawe tukakubwa kuntu yaje kudushigikira nato dukeneye kumushigikira dukeneye kubwira abafanzi bacu bamukunde kandi babandanye kandi ikibazo cya nyuma bwira turangize tubaye n'umwanya bwira mugende muruhuke nani mkali wa hizi show? Bidon Love ndiye mkali wa hizi show. Mapema sana. Asante sana Marati. Asante pia. Okay. Rapatata. Abakozi b'Umutangane TV nabibabwiye neza yuko muri kino kibanza hari ihangange vyinshi vy'abaririmbyi bahani wacu bahishikiye kandi bose baraberewe kandi bose baranezerewe kandi bose ugerageje kubaraba urabona ko kino gikorwa bacishimiye ku nguvu nyinshi cyane zidasanzwe. Turi kumwe na MB Data umwe mu banditsi bakomeye dufise hano mu gihugu cyacu cyiza, umwe mu ba hitmaker bakoze amateka mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Eka n'ubu uvuze izina MB Data urabona uwariwe. My brother umeze neza kaka? Umeze neza boss. Cyane gose. Kuchi chupa chini mzee. Uraberewe sana bro. Style yawe yashatse kutubwira isigura iki? Style yanje yashatse gusigura style y'umunsi birarangiye kabisa. Turi mu gikorwa twakwita yuko festival umutwenzi. Kino gikorwa nka MB Data yacakiriye gute, akibona gute muri rusange? Nacakiriye neza muri rusange kubera ko ari igikorwa gihuza turi benshi tugakora ikintu kimwe ariko ciza. Bakiza kukurondera bagakumenyesha kuri kino gikorwa, wewe wavyakiriye gute? Navyakiriye neza kuko nta muntu adakunda amahoro, nta udakunda ubumwe, kandi kanatsi tuba dukeneye kuja hamwe kugira ngo dukore ikintu ciza dutere imbere. Nabonye abaririmbyi batandukanye bicaranye muri ko murayaga batera inkuru wasangira. Hari bamwe bavuga yuko abaririmbyi nta rukundo bafise hagati yanyu, ngo nta rukundo ni mukundana. Eske vya vrai bijya bintu twabonye nivyo canke vyabaye vyuno munsi gusa muri rusange? Bro, ndakubwira ikintu kimwe. Ego Data. Hari abatagira urukundo hari n'abandi barufise. Mu ncamake babaye imicibiri kugira ngo bidukomeze. Nimba hari abadakundana abandi bazotuma bakundana, nimba hari abankana tuzogwana kugira ngo gogwanko ruhari. Eske wibaza yuko iyi shusho mutugaragarije muri kano kanya niko bisobandanya canke ni kubera kino gikorwa cyateguwe ari niyo mpamvu twababonye muri kumwe nkuko? Nuko tuvuga ati ingwara ari ikiboneka biragoye gushaka kuvuga ngo birakiza ubwo nyene, ariko icyo tuzi cyo urapambana kugira ngo ushobore gukira neza kandi akagera igihugu akira. Rero natwe tuvuga ati nimba ari ingwara y'ubwanko canke kudahuza canke kutumvikana, ariko hazogera igihe byose bikagenda neza biciye mu bumwe kwa guhuza kwicarana kumvikana. Kabisa ririya shusho y'abaririmbyi guhagararana hamwe na nyene icyubahiro mukuru wacu cyiza cy'u Burundi ari wa Evariste Ndayishimiye kuri stage imwe, kijya kintu wakibonye gutega MB Data? Cyane kuko ubundi ni umuvyeyi w'abarundi. Uri muri ba baririmbyi ariko nabo nyene basaba arena ko yo kubakwa mu Burundi? Jesse no saba arena kwanza, ahubwo no saba tunganye kwanza ndio tumaturongera iyo arena. So bari bikiga MB Data? Ibyo nibanga ry'umutima n'abavyega. Abafana bawe bakurindiriye muri kano kanya ubateguriye gaki? Ako ndabateguriye ni minota mikeya gusa. Batabaranze sinisigura. Ingane ndemwe sinzi kwiyemera. Ni byiza ko nkora icyo abantu bemera gusumba ko no kwiyemera. Kabisa. Asante sana my brother. Asante bro. Yes. Okay.